bakunze amakuru kugwa rw'intara ya Gitega turabaramukije twongera tubaha ikaze mu mubandanye mugira like na share ku batarabikora gutyo amakuru yacu ashikire benshi bashoboka. Kuri uyu munsi twagendeye mu mashure yigisha imyuga mu ntara ya Gitega twibaza ko abenshi mutari bwarimenye mbega iryo shure rero amajahe ni rya bande yigisha imyuga iyihe yiga ko bande ivyo ni bibazo abenshi bokwibaza twashimye kubaronderera inyishu. Ishure twahitiyemo uno munsi ishure ryitiriwe Cardinal Exilio Tonini riri inyabututsi muri komine ntara vya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Iryo shure rikaba ryubatswe n'umuryango watumwe mwungere mwiza n'umugabekazi w'isenakuro Patiri Tade Minyurano akaba nawe umuyobozi w'iryo shure aratubwira ibisata iryo shure rifise nuko ryitunganije. Ego iri shure mbereye umuyobozi rifise ibisata bishika kuri bitatu. Hariho igisata ca electromekanike, hariho igisata ca informatique de télécommunication, hakaba n'igisata ca informatique de maintenance. Ibi bisata rero uko ari bitatu bimaze imyaka ibiri dutanguye ishuri, urumva ntituragera ku mwaka wa nyuma kugira ngo abambere batangure guheza amashure batangure gusohoka. Turahejeje umwaka ugira kabiri, turi ku musozo. Aha twakira abahejeje umwaka w'icenda batoye ikibazo ca leta bakaronka amanota leta iba yarafatiyeko. Iri shure ryacu rero rirafise ivyo novuga nti bikwiye kugira ngo ubumenyi butangwe kuri ino shure. Aha ngomba kuvuga abigisha bakwiye babinonosoye, hanyuma tukaba dufise n'ibikoresho bikwiye. Ama atelier akenewe yose ariho, atelier y'ivya mekanike, atelier y'ivya electricité, atelier y'ibijanye na informatique. Byukuri turahimbawe nuko ibikoresho biriho kandi novuga nti bikwiye. Numvise ahandi uko bimeze canke nkaraba ahandi uko bimeze. Abanyeshuri rero barahimbawe n'urugero bamaze gushikako, muganiriye uravyumva kandi ukanabibona ko bahimbawe naho bageze. Bamwe mu banyeshure biga kuri iryo shure twashoboye kuyaga barashinga intahe aho bemeza ko iryo shure ribagiriye akamaro ntangere kuko iminsi mike bamaze kungukira ubumenyi bwinshi, gutyo bakabona neza ko ari abanyamwuga babushitse. Mu gisata cy'umuyaga nkuba byinshi turabizi, duhereye nko kuri rya installation domestique. Ubu munyeshure wese araza ati ndazi kwestara amatara, ikanajewe ari akantu kaba gapfuye hanaha ndagakora kandi bikagenda neza. Mu gisata ca mekanike naco turafise atelier nziza cyane irimo ivyuma byose byoba bikenewe. Ubu ngira ngo umunyeshure wese arazi gukora pièce, bamubwiye ati nko kugira chamfrenage arashobora kuyigira canke arezaje ivyo arabishobora. Ino shure twasanze ari ry'akarorero, niryo rya mbere rifise atelier nziza kurusha izindi zose kuko irafise amaturu ikimashini zose zirahari. Je naho niga mu mwaka wa mbere ndahamenyereye, ndiko ndagerageza kuraba ingene iri shure riko riratunganya. Ndabona yuko ari vyiza cyane kurusha, ndiko ndakompara n'andi mashure bivanye n'abo tubana mu kibano biga kuri yandi mashure. Uti gute? Twebwe ngaha nk'iyo hageze kuja muri aho bita muri salle informatique, tugiye mu matepe tuko turakora, umunyeshure umwe wese ashobora kuba yisangije imashini. Aho tugerageje kuraba yandi mashuri ubura imashini ifise abanyeshure batatu ubye babiri. Nabigisha batwigisha turabona ko ari sawa kuko nabigisha babizi babimenyereye kandi tunahiriwe tunahishije, nabo nyene biraborohera kutwigisha kuko n'ibikoresho biba bikwiye. Ku myaka 2 nabanda ndamaze kunguka ibintu byinshi cyane kuvyerekeye nko mu ikuru yitwa audiovisuel, ama equipement de sonorisation yose twarize turamenya kimwe ico bijejwe. Ubu kumbure ntabwo badufise
ku kintu coba cerekeye ikintu ca sonorisation turakora atabwoba, naho vyaba bisambuye turamenya ukuntu tubikora. No kucerekeye architecture ama ordinateur turasambura tukayikora kumbure ifise nka pane tukayikora. Twaravyakiriye neza cane kuko natwe abakobwa twisanze turi mu myuga kandi bitworohereza. Kenshi turibaza ko abahungu aribo bakunda gukora ibintu vy'imyuga, ariko natwe twasanze iri shure kumbure ryakira abakobwa rikakira abahungu, kandi mu matepe vyose tukabikora vyose atavyo kuvuga ngo biravye umukobwa cyangwa umuhungu. Kumbure iri shure n'ukuri nasanze ridufitiye akamaro muri kazoza, kuko ibintu twiga sivyo ngaha ku ishure gusa, turamenya no mu buzima busanzwe ibintu uko bimeze, duhuye n'ingorane ni tukamenya ukuntu tuvyitwaramo. Kuvyerekeye abigisha mbona n'ukuri ntitwidoga mu bisanzwe, kubera ko abigisha barafise ubumenyi bukwiye. Nta numwe yaje ngaha ndibaza atabikwiye, kuko ndiko ndaraba ukuntu abigisha batwigisha ibintu bumva kandi bakunda nabo nyene. Naje ngaha iri shure ari rya mbere ndaribonye, kuko umuvyeyi yanzanyeho aje kunyigisha ibijanye n'ubufundi. Narashitse ngaha nje kuraba rino shure, ndabona rino shure ko ishure rimeze neza cane, rifise ivyuma bikwiye, ibikoresho nta kintu bokwipfuza ngo ubure, vyaba mu bijanye na teisi, ibijanye na mekanike, za mekanike applique n'ibindi byose nasanze bikwiye. Ndabona ko rino shure ni sawa, ahubwo no hanikaza abandi yuko boza kugiga kubera rino shure ni ry'akarorero. Muri iyi myaka ibiri kuba iryo shure ritari bwaronke uburaro byatumye abanyeshuri bakure batahurumbira cane. Patiri Minyurano amenyesha ko iryo shure rifise impinyanyuro shasha rigiye gukoresha. Gushika ubu dufise abanyeshure bashika 104 muri iyo myaka ibiri. Murumva ko atari benshi cane. Kimwe twibaza mu bituma nuko iri shure ritararonka uburaro, kuko benshi bifuza kuza kwiga ngaha ariko bakaca babura uburaro hafi, uko abanyeshure biga bataha. Ariko turafise mu migambi kuzokubaka uburaro kugira ngo abanyeshure boroherwe gusumba. Nivyo turafise ibibanza bikeyi by'uburaro bw'abanyeshure aha nyene hafi y'iri shure, aho duhaye indaro abana umuryango wacu usanzwe witayeho ufasha. Si vyinshi cyane ivyo bibanza, ariko abaje kare nibo baca babironka. Egome mu migambi navuze ko dufise umugambi wo kubaka uburaro kugira ngo abanyeshure bazokoroherwe gose, mbere bace baza ari benshi dufatiye ku gitigiri mumvise twari dusanzwe dufise. Twibaza ko bizoba vyiza cane gusumba. Nkaba rero nteye akamo abavyeyi bazoturungikire abanyeshure babo. Sinogenda ngira ngo nsozereye nta menyesheje canke uri ashobora kundondera kugira ngo tuvugane ibijanye n'iri shure. Arashobora wonkenera kumpamagara ku nimero 71 194 796. Telefone ni 71 194 706. Ariko abakoresha n'ubuhinga bujanye n'ivya WhatsApp naho nyene barashobora kundondera kuri 71 10 20 74 71 10 20 74. Ego murakoze rero, umukama abahezagire mwese. Turakenguruke ko mwadukurikiranye. Ntibagire gusiga akajambo muri commentaire no gusangiza iyi nkuru bagenzi banyu. Amakuru mwe mufise vyiza mushaka kuratira abandi mubishize ku rwego rw'Intara ya Gitega, turabahaye ikaze.